iyo Mana ishoboye kuduha guhema tutabisaza n'igiki tuduha. So iyo Mana rero ishaka yuko n'igihe tugomba kwisaba ibindi tubanza kugaragaza urukundo tuyikunda. Icyo gituma Imana yandungitse guforma une peuple qui l'aime. Imana yandungitse kubaka abantu bayikunda ngo na propaganda kwisi yo kunikira abantu gukunda Yesu. That's Imana n'icyo gikorwa cyanje. Ibitangaza byose nkoreshwa biba bije kuzana ikintu kimwe, wewe umve kandi gukunda Imana mu rundi rugezo. Nicyo gituma duhura n'abantu bari bacitse intege mu masengesho akavuga ngo kuva tuduhubi narumvise gusubira gukunda Imana. Ngavuga nicyo gikorwa nahamagariye. Amina, amina. Rero niba wabona kubitahura bikakubamo nasizo brahari shetani nazo sura kwegera uherereye aya gadahazega ukazobona umugabo yubahutse gukubita umugore w'umuntu, menya yuko yabanje guharura imbaga z'uwo mugabo w'uwo mugore. Ikirundi ni mu gitabo ndagasubiye murakoze cyane. Ukazobona umugabo agiye gukubita umugore w'undi, yabanje kuraba uwo mugabo yuko adakomeye, ariko yona uwo mugabo migambi yotinya kubahuka kuko uwo mugabo yomumena agahanga. So niyo mana gucika umukunzi w'Imana mbere ko shetani akubahuka abanza gukandikira nimba ashoboye gukubita Imana. Zale brahade bose ariko nabo agakanureka ndakandike karakomeye kuko nanjye ngo nari mfise nkagahawe ngaha nyene jewe nawe turabyakira. Amina. Kugira ngo ko ndi umukunzi w'Imana nicyo cyo nyene gituma shetani atinya kunyubaho, kuko bisaba ko aharura inkomezi z'uwo nkorera kugira ngo anyubahuke. Haya mashata agakanu karaguse gishobora kuba ikigo cyiza. Haleluya. Amina. Ngira babanze baharura inkomezi z'umuvyeyi wawe kugira ngo bagubahuke kugukora. Haleluya. Amen. Ndakunda Yesu. Mari muzi uko abana banje bigoye shetani kubahuka fasilema, kuko imbere yuko yubahuka abana ndera mu buryo bw'intenge abanza guharura imbaga mfise. Nanje ndi mubi cyane mu bijyanye no kwica abadayimoni, ndabica sinabakubita. Glory to Jesus. Imana ni nziza. Ni jewe responsable w'ino hotel, ni jewe responsable kino gicaniro. Ego Imana niyo nyene kino gicaniro, ariko ni jewe umuhagarikizi wa kino gicaniro, kuko rino niyerekwa jewe nahawe. Nari kwanka Sabaoti ntiyari kubiriho, ariko guca rondera ibindi kuko ni jewe nemeye umuhamagara. Right? Jewe yangize responsable. Alors imbere yuko shale bados kale mandoza go tutuve mu bihari, imbere yuko ufata umwana wa kana umwubahuke umukubite, ubaza kuraba nimba papa wiwe atekereza cyangwa kubagana. Reka ndakore ku bigore, urashobora gufata umwana wa kana haka kubera ko papa yitonda ukamukubita, ariko iyo papa wiwe ari umusazi anyura umuki ubwenge bwe butari ku rutonde, iyo papa wiwe ari umuntu warumuki ari umusazi adafina, iyo umukoreye ku mwana afata amabuye akamenagura amamodoka yose ari mu rupango rw'umuntu uratinya kumwegera. Icyo gituma ari igihe mubona nk'umusazi hamwe tubifata ku rutonde, ariko tugeze ku bijyanye n'abadayimoni n'abayobozi dukora nk'abasazi, duca imitwe tutibuka ibyo turiko turakora tukazobwirana muri Kristo. Haleluya. Icyo gituma ushoboye kwinjira n'undi ko ndigishwa ko uyu muntu ntari normal, ari igihe nemera kuboneka nk'utari normal, kuko ari ibintu abantu bakora kubera ko babonye ukuri normal bakakumenyera. Ari igihe shetani ndamwemeza ko ntari sindi normal, ku bijyanye no kubana sindi normal. Nigeze kumubwira Satani ni byiza mu gisirikare uhura n'umusirikare y'igihe gisirikare. Reka ndakubwira ikintu, umusirikare y'igihe gisirikare aya labasha. Qu'est-ce qui se passe Seigneur? Ibintu ni byinshi. Amina. 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 Reka ndakandike. Okay. Ni byiza guhura n'umusirikare y'igihe gisirikare, kuko umusirikare y'igihe gisirikare akora anote, afashe umwansi n'amaboko nasubira kumica aramuba. Abatari by'igisirikare muri aho ugende umusirikare mu bwami bwa Kristo, ni byiza aca mufata amutwara muri Kristo. Ariko uhuye na kadogo
ivyo vyuba vyuko yagufashe wataye ingogera kuraba akunokora amaso akakunokora amatwi akabirangiriza so mbandani igihe Yesu yahuye n'abajya abadayimoni bari mu runyamuntu bita Gitero baramubwiye ngo mwami dushaka kwiki kubera ko Yesu azi ordre z'igisirikare yaciye bakorayo buhoro buhoro arabaterera mu nguru jewe sinzi ordre ndi kadogo mu bwami bwa Kristo ndi kadogo nkorande zote na daimoni zakurungika mu nguru oyamuka menge turazikina ajya kuyonze tuzotse ndaza kubamenagura daimoni today oh mashallah il est shetani anabizi arabizi ko ndi compliqué arabizi ko nzamatege ya Bibiliya arazi ko ari igihe ngorera muri ngorera haleluya haleluya Tendo mwigisha bijambo murabizi nange kwishagisha ariko ndazi no kubona ihinduka be kugira ngo ikore muri sense opposé. Haleluya. Amina. Ndaheza ubuzima bwawe. Gusa menya neza yuko nga ingorane wari ufite uza kuyibagira niba wasohoka ngaho kuko saa cyenda z'ijoro nabyutse mvugana n'umubyeyi wacu ariwe Mana yacu nasohotse hanze ndiko mvugana n'Imana ndiko ndumva amarira atakindi ndiko ndavuga ndiko ndabwira I love you Jesus ndagukunda Yesu subiye kuryama aranganiriza ibintu byinshi cyane ndabizanye okay, turumvi naye